murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Murugurura cyane mu sinakubwiye kabiri ushaka ntarumene ni wugurura ndagusabye ni wugurura enda babaye umuntu yadodora mukanga kugurura ugiye utaha ubanze ndire bazuri ndire nibashira mwe mwese kugura kumbe muri ngaha chef na mahoro kumbe John yaranyegeye ngaha wesa chef hagera ho ningoga babarira chef nyarutsa tega amaboko wa muhimbiri wenda gushira kwa mapingo uratswe waratwoye wa mugesera kwanza nindanye ngaha byahavuye bigenda gute ebi henje kwaje kuvyura sasa hamba nibaze urumva ngani biki wamaze kwambara reka shana ama animation shamoti nukuri reka umutima ngavura masi one love sije mbonye burakeye nukuri umutima so love kubera hewa bashwaye nanajya oya wapi ujya turi bon ahubwo we mbwira icurondira kwanza nje ndihuta bro nanje gusubiza ka flash waniza okay wibutse ko nettoyer ama virus avant ni automatique moto aho ni one love rero oya nta one love ngako mu rumengo uri preoccupé sana nibitugani wewe muti ujya rutagarana na John bafunzwe kubera jewe rutagarana na John bafunzwe kubera wewe aha John yahura yinyegeje ngaha moshe acha kwanza black kadi nije namuzanye rutagarana nawe namushize mu biso yahataje ibisi yose John yahura ngaha mugabe urarinda wallahi nige narabuze ukungira John numva numureka ndakubwire biki uwo mutima wa myiza wuzo kukwegera wiyageze gufasha umuntu ni wiyumvira adake nige nisanga nabikoze man situmbona rero umuntu ari one love kandi atamanyanga arimo oya nuko gene kora n'umunyabugo naho ukamunya rusange ahundi buzima ngira muri amahasa mwiki ahubwo kuri nyene twaravuganye na Fapasi wera kwishuye ubwo we byabaye ubwo warabimenye ibiki hewe ngo haguye imvura yisegenya umuyaga mwinshi ironono bitari biki n'amatara yaracitse yo nico gituma kora tiki yashishura ama message yanje usaka tamuri afise mu telefone hewe na connection rero ubu ngo sikirenga kwere hari yo muti oya ndacirewe man nshaka mbombo vraiment nyakire mu bambere none uyo gipolisi rero anki kwishikana rutagarari kugwe man afunge basi jewe bigi urishese nyene wewe je dois assumer muti nukuri rutagara nakosa yakoze man yari yanavyanse John nije namunyegeje bigi umviriza ko wagize imana abapolisi bakakwibagira Prophet Liberty agashura kati wewe ega muti ega sana nuri mugasho nubundi none ko atamahoro mfise mu mutima urezi ngo mwijeho vyanse nuko nsinzira nukuri umviriza nakubwire bigi uribuka marushwa twari mu muhungiro ajya nubusa ugira nce nayo ujye kwikwegira wewe muti ikawushe manda busa ikawushe muti oya vraiment oya sije we vraiment sino jama vraiment mu nzu rudagara ariko azira makosa yande oya si big diumvire big aho ujye wishe tubibohe nyene wewe bireke man urumva rero hemwe dage mwabahu muri ko muratwenga mwebwe ugaruka sinzi ngene mumeze bamwirinda kuyayata mu bihe bikomeye nk'ibi oya nukuri tubabarire mafozi oya nukuri tubabarire nukuri benshi muri twebwe ubuzima tubwakira uko buje sivyo gahema aho kwibaza ngo tuko turafina ariko nkuko cyo ndabivuze mafozi nibitubabaza tubitira kinko oya kuko twaramaze kwiyakira yego oya nta kwiyakira jewe nabakoranije kugira ndabaha imitwe yo guhangana na zijya nzige z'abaseruko ziduhanze ninde muri mwebwe atabona ibiriko biraba ninde ibiriko biraba bihuriye he n'abaseruko gamafozi condo nawe uri kurabaza ivyabaye kuri Enzine ntavyuzi mafoza nukuri ibyahi rusangi biragoye ntabara sino bimenya byose ariko
ariko murazi ko rijya vaga ry'umukecuru Gakima ariryo ryashuhuye abanega kuru atakindi ryarondera atari ukumwigizayo kugira giba amatora sinari nabibabwiye mukamparirizaga mwabahungu noneho byarabaye ngujya arahagariye tubona ukusha ngujya wewe ntavyuzi baza jewe ndakubwira amanyama yiwe aha tugejeje kuri iziya Gakima hari ico murabona rindira honyene na John yodufasheje kubasambura Gakima aramwitanze yaramufungishije kandi nani rero kubera ivyo mutegerezwa namwe gukora ikintu cyo kwereka abaseruko ko bariko bakoza gati mu nzuki maguru masha muravyumva mafo ubwira buwumva mutaberetse ko buriye igiti kiturirwa mwitegurire kuyicwa abandi kwangazwa abandi nabo guhamvya John mu munyororo bahungu jewe nta gasho nzinjira oya mafoza tubwiye ukuri nimuze twipange ubu twipanze umviriza genda ndasavye ijambo umviriza genda ndasavye ijambo ruvuga nimureke kuvugira rimwe amabanye ntibatwumve ntihafata ijambo condo uvuga iki wewe jewe rero nariko mvuga nti turindira ikiva mu matohoza banza munyumvirize basha kwera oya banza munyumvirize basha none we gacondo izutanye nibiki abaseruko bamaze kutugema ikove ku itama ya mbere none duteye itama ya kabiri dushugwe nk'isazi negative oya sivyo navuze none wavuze iki wavuze erega ingorane zanyu nuko muca muncira mu ijambo vuga rero je navuze nti imbere ko tugira ico dukoze icari cyo cose turindira ubutungane bukore nitwicuze bahungu nimuhore genda bumvi hora genda babari ngo mwicuze ico mwakoze arabahenda ahubwo ataco mukoze niyo muzicuza ubuzima bwanyu muzotakaza ntimumwishinge condo bahungu umvirize bahungu umvirize hura ndabivugiye aha kandi sintinya ubabaye agatwe kiwe wese ari ngaha ntaje kuvya mafozi bamwe ngaha turazi uko birangira umve ari wewe uratanguye kuzura kaboze jewe ndiko mvuga ko twebwe atari twe twihanira ariko kari ubutungane buzokora condo ubwo wewe ntiwaguzwe ekaye jewe sinaguzwe abanamba eka sinaguzwe jewe ico nanka ko twambika ibara abaseruko bose Gakima akaba yaragize uruhara mu biriko biraba vyose nk'uko ubivuga ni ku gatwe kiwe umviriza mugana aho turiko turagwanya condo numva twogenza buke duhave twisanga mu gasho bahungu bisa ndababise mwabigugumwe nariko ndababurira uko abaseruko bakora namango rindira Muti umunezero wo gutonda ku kazi gusa mbego wenzo kugira gute wewe nta makuru ufise amakuru ayahe Muti ugura amameri yawe urabe peti yangu koresha telefone ni nyarutsa oya fone yanje nta muriro usanze juste mani meje kwisha kuri charge akira irabira gayi waje uraba amameri yagakima gusa Muti ibimbone nivyo canke ndiko ndarota oya nakurota peti yangu aje munezero ugira umotore oya nukuri njye kanuma kugira mumenye neza yuko ntariko ndarota ndi maso ubandanije nagukubita ari ngubu wewe uco menya neza ko ukanura Gakima yonke kudushimira Muti zikia oya soma neza aho kuri objet petit uni augmentation de salaire oya ndasomye ko de message gusa akuna blague oya je ndasomye ko de message gusa ivuga ko adushimiye kuko ibikorwa vyacu mu matora vyamushikanye ku ntsinzi kagere muri email karaho muri objet ugasigura ko aya
ariyo tuzokwama dukora. À chaque fin du mois. Yareka kumbwira. Voilà. Gakima we. Mabuja mwiza afata neza abakozi. Akamenya ko turuha. Oya nukuri. Beti ubwo bitu. Nukuri mani muhezagira wowe abona effort zacu. Sha nukuri numva ndamukunze vraiment Gakima. Uramukunze? Nagira bajya bavyise ngwiki. Oya mutire. Wani wiza deontology? Oya reka guhara nawe. Petit. Oya banzumbwire. Uya retraite de mission uracayimushira cyane. Retraite de mission. Jewe hari ibyo gutanga imeo nigeze ncisha no mukano. Petit bara bivuze. Ugusara n'umwete. Asha n'umwete ko. Petit, chef tene mwiza nk'uyimbone karimwe. Gakima, bamwikura ko gute? Oya reka ivyo bisanga sha Petit. Ubu ndi nga ku kinoti ndayikeneye gose. Rega. Big Jam. Ntubuje kunsaba ngo yana bajya bagenzi bawe. Ntabo ndaguha. Ucuzi neza ko atari umunsi wa visite. Mwaramutse chef Mbombo. Mbenyene Big Jam ko mbona wiyengega nko twaye amasakarame n'amaki wewe. Chef Mbombo. Nukuri Swan Love. Hari ico narinje kubasaba. Penda kubaze Big. Ijwi ryawe risohoka iri kuraririmba gusa. Vuga cyane. Narimvuze nti nje kugusaba urekure Rudagara hanyuma mu kibanza ciwe ufunge jewe. Abaririmbye umupfa murabworosha basi. Ivyo birabaho ga Big. Urabona shefu Rudagara nukuri yari yaranse gutanga indaro nukuri. Nijeyo nasupriye mpaka aravyemera. Umva nijeyo ndi mu makosa. Mwesha mwabahungu mwigira abasane mu kinywesha mwinywesha. Attention. Anakoza kuvuga uburofa ngaha. Uti rero ni wanyegeje John. Ego chef nukuri nijeyo namunyegeje. Rudagara ntaco yakoze vraiment nije namuzanye chef. Funga jewe Rudagara murekure. Penda kubaze Big. Umwuga wo kuririmba. Uravyuka mu gitondo ukifondera karirimbo, ukaje uhagarara imbere y'abantu kakaririmba. Wibaza ko ngaha kuri komisariya nanje ariko nkora rero. Urumva ndifondera amateko rero? Oya so kwifondera no kurisha. Nanga ko Rudagara vraiment arenganya ku makosa yanje. Yampaye isuka rero. Muhungu. Sa. Umviriza neza. Si wowe uza kunyigisha ukuntu nkora akazi kanje. Nukuri urambabarira chef nukuri sindakurengeye. Rudagara apfunzwe n'ikosa ryo kunyegeza umuntu yika kwa kwicaha. Yo, si we yamunyegeje. Manza umvirize. Nawe ndahugarukako. Uravyumva? Ica kabiri gipfunze Rudagara. Nuko aterekanye yo John ari kandi ahazi. Ico turacumva. Nukuri ndacumva chef, ariko rero uya ntariko. Procedure zo kubafata no kubafunga zarakurikijwe. Uravyumva? Ubu turi muri enquête nabindi. Ahubwo wewe nyene ubige nahugarukeko. Sabwe. Wewe wa muri kuraririmba amahoro no kunywanisha abanyarusange. Sivyo? Ego. Hanyuma ukuba ukakurenga amategeko ga Big ukanyegeza John uzi kubutungane mu murondera. Oya. Sigurira ibyagufasha. John bijya bintu navyo yakoze. Ubundi umuntu yakoze amakosa nukuri sinumunyegeza boss, nukuri sinumunyegeza. Okay. Mukurindira rero Big ko twiga ivyo tuvuze. Buraja gusanga Rudagara na John. Polisi, zana meno tumbikire uyu muntu muri serire d'attente. Nabo baciye baja kumufunga. Mukurindira kumenya uko bizokurikira, reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka. Ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Alice na Kanyenyeri ntibabona icokorwa kugira ibikomere vya kahise ngo bihere. Mbega kuri mwebwe hokogwa iki? Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Ngendakumana Edouard avuka mu ntara ya Buhumuza muri commune Gisuru muri zone ya Nyabitsinda. Yagize ati ibikomere vya kahise na cane kahise karanzwe n'injyane n'ubwicanye biragoye kuvura. Atari kubwa mbere no kubanza gutunganya neza intwaro abarengero n'abaseruko basangiye igihugu kimwe. Ati rero nibaronka indongozi itwarira bose atamacakubiri bizotera bihera. Ati ubwa kabiri nibabanze kwanza bafute amaradiyo ibimenyesha makuru hamwe n'amateleviziyo, ariko aturira mu gutanga amakuru atariyo. Ayo niyo nkwezi y'ibihuha bituma imitima y'abene gihugu isubira guhagarara. Ati mu bwa gatatu naho bamaze gutunganya neza ivyo bazoheza batunganya ibiganiro bihuza bose bahijambo wari we wese yisanzure shikirize akari ku mutima. Ati hanyuma bazotunganya inkino zihuza abaseruko n'abarengero. Ati gutyo basangire akabisi n'agahiye bazosanga bikomere vya kahise vyaraheze.
Uwindi munywanyi yatwandikiye nindi kumana Serapi batazira Love Buff Abubakar avuka mu ntara ya Bujumbura muri commune Bubanza muri zone ya Musigati ku mutumba wa Kanazi mu Nyabitore akaba ari umuganga akababa kandi ku Buterere yagize ati mu by'ukuri kugira ibikomere vya kahise bihere ati kubwiwe nuko twahagurukira rimwe tukagwanya ibihuha maze n'abamenyesha makuru bakareka gutanga inkuru itariyo ati kubwiwe bari bakwiye kuraba Cukura TV bakashira umuntu azarara ibintu bicako babonye ari bibi bakayikuraho burundu atego ingoma yagukanzira aho mugahunga ati kubwanje nuko ico kibazo bokivuga kikamenyekana kugira ngo abagize ibikomere vya kahise nibagumana umutima uhagaze ati rero umwe wese yohagarara amagabo mu kugwanya yongera asuzuma inkuru zicana ivutu zituma ziducanishamwo ati maze habo bishakira inyungu zabo ku gatwe kabo bahanwe hisunzwe amategeko nakarengo baramaze bati kudahana imbwa vyorora imisega. Uwundi munywanyi yatwandikiye ni Gerard igira neza ava mu ntara ya Burunga muri commune ya Nyanza ku mutumba wa Nkondo yagize ati kubganje barongozi birusangi nibo bakwiye gufata iya mbere mu kuremesha abo barongoye kandi akagwizwa amakoraniro menshi yigisha gusubiza hamwe no kurekuriranira bakirinda guha umwanya ivyakahise ngo babirutishe kazoza ati kuko intibagira ntibana ati kandi no ngaha mu kibani wacu biraturaba gose. Undi munywanyi yatwandikiye ni Lambert Irankunda ava muri commune Isare muri zone ya Mubimbi ku mutumba wa Gisagara mu ntara ya Bujumbura yagize ati icokorwa ngo ibikomere vy'akahise bihere nuko twotangura kuvugana ukuri ku vyabaye vyose tukigishanya ko ivyakahise bitosubira kubaho bituzanira urwanko no kwinubana ati tukongera tugashiraho n'amashira hamwe aduhuza twese. Bigirimana Innocent muri commune Mpanda muri province ya Bujumbura yagize ati cokorwa nuko umuntu wese umunyarusangi yomenya ko amahoro atosekaye bavyo mugira kingaruka bakiyamiriza ico cose coza kibateranya na cane ico kinyamakuru kidakurikiza umwuga wo kumenyesha makuru bakacereka ko ingaruka yose yoba ko aribo abakirongoye bo bibazwa ati no muri kahise twarabibonye ko bimenyesha makuru bidakurikiza umwuga vyaratuma imitima y'abantu itaguma hamwe ati hanyuma nuko ivyo bimenyesha makuru vyoza birashikiriza inkuru zubaka imitima y'abantu. Uwundi munywanyi yatwandikiye ni Faratiri Engineer Nyandwi Blaise akaba yiga muri Grand Seminaire y'Iburasira yagize ati ngerageje kwishura ku kibazo cakanye na Alice batabona ingene bokiza ibikomere vya kahise mbona ko intwaro zo kwitwararika kwitaho abo bose bakozwe ko na kahise bafise ibikomere vya kahise mu kubarosa inyigisho zo bafasha gutahura ivyo vyabashikiye no kwirinda ivyo byose byotuma hasubira kuba kahise kabi ati kuko mu gihe haguma hisubiriza ibituma abantu bagira ibikomere abantu bagumana ugucanamwo batana kw'amakosa ati ubwo bwoba bukaba bwinshi bigaheza bigatuma akarere barimwo canke igihugu barimwo kidatera imbere ati kuko ivyo bikomere bituma basubira inyuma badatera imbere ngo barondere kazoza ati intwaro zigahana zivuye inyuma abo bose bashaka kudusubiza mu kahise kabi ati ndetse bagashiraho umugwi ujejwe gukurikiranira hafi bidusubiza mu kahise kabi ati mu kuronsa abadafise ivyo bakora ati kandi n'abafise ivyo bakora bagakora barondera ineza ya bose atari yo gucanishamwo. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Yamuremye Richard ava mu ntara ya Gitega muri commune Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati Alice na Kanyenyeri nibwo batabone ico kogwa kugira ngo ibikomere vya kahise ngo bihere ibi rero birafise ingaruka mbi mu iterambere ry'igihugu ati kubw'ivyo rero hari ivyo kogwa ngo ivyo bikomere bihere ati bwa mbere hobaho umugwi uhurikiyemwo abarengero n'abaseruko bagatanga inyigisho zikangurira abantu kurekuriranira atabemeye kurekuriranira bagaca baja hamwe nabo bakigisha abandi ati mu masengero mu manama mu mashira hamwe canke ahandi hantu hose akoranira abantu benshi ubufasha ijambo wese yoshimikira kukurekuriranira bakigisha amahoro na karengo ahari amahoro umuhororamwa ati kindi nuko hogwizwa amashira hamwe y'ugwaruka bo bafise amaraso mashasha atarimwe ivyiyumviro vya kahise vyotuma bagumana inzigo y'akazikira atabakera bati tuvi buzimu tuji buntu ati natwe duhamagarirwa guhanura uwo wese yoba gifise agatima karimwo ibikomere vya kahise kugira ngo avavanure navyo atahubwo yegera abandi bajane mu iterambere rirama. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo kugusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwatosomera akabazo ku gice mweje gukurikira akabazo nakagakurikira mbega nikihe cigwa mukuye mu kiyago c'ugwaruka rwateramiye mu rugo kwa Mafoza ndasubiramwo mbega nikihe cigwa mukuye mu kiyago c'ugwaruka rwateramiye mu rugo kwa Mafoza
akabazo murakumvise mukaba muvise ico mushikiriza nimutwandike kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 103 eka nawe wawifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandike kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 103 hama duheze tugushire muri uwo mugwi. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyaye igice c'amajana 926 muri gwa rukurikirane rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho kundwi izokurikira. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.